umugabo ari umutwe w'umugore wiwe niko na Kristo ari umutwe w'ishengero. Niyumviriye mbega burya uyu munsi nk'abageni tubayeho turiko turagamburukira Kristo. Icyari kidukwiye nuko nk'abafiyanse tubaho tugamburukira Kristo. Ndababwije ukuri nta muntu ari fiyanse yoreka kugamburukira uwo mufiyanse wiwe, kuko atanamugamburukiye yomuheba mu kanya isasi, atanamugamburukiye yobivamwo. Kandi wa mukobwa ari fiyanse agamburukira umufiyanse wiwe mu ntumbero yo kugira ngo amunezereze kandi ntanabivemwo. Ishengero twari dukwiye kubaho muri ino minsi turindiriye bwa bukwe tugamburukira Kristo, tumugamburukira. Icyo adusabye gukora tukagikora, uko adusabye kugenda akaba ariko tugenda, uko adusabye kuvuga akaba ariko tuvuga, uko adusabye gukora akaba ariko dukora. Twari dukwiye kumugamburukira. Imana idufashe cyane. Yohana arabwirwa ari muri cya kizinga, usomye mu gice cya 19 arabwirwa ku murongo w'indwi ngo tunezerwe duhimbarwe kuko ubukwe bwa wa mwagazi bushitse, umugeni wiwe ariteguye. Kandi yahawe kwambara impuzu nziza zera zikayangana zitanduye. Izo mpuzu zera nziza nizo bikorwa byo kugororoka vy'abera. Umumarayika arambarira ati andika uti harahiriwe abatorewe gutaha ubwo bukwe bwa wa mwagazi. Kandi arambarira ati ayo majambo nay'ukuri y'Imana, yandi majambo nta nakanyuguti kazovako. Tunezerwe duhimbagwe, ubukwe bwa wa mwagazi buri hafi, umugeni wiwe ariteguye. Ikibazo mfise kuri wewe uri kuranyumva, none wewe uriteguye uyu munsi? Uriteguriye ubwo bukwe? Ubwo hoho kubaho kwawe kwa misi yose uribuka kuri umugeni, uribuka kuri fiyanse, ubwo uribuka ko wakowe kandi ugakobwa ivy'igiciro. Erega kubaho tutavyibuka ni ngorane kuko duca twifata nabi, twifata ukutariko. Ubukwe bwa wa mwagazi buri hafi. Aha Yohana yabwiwe ngo burashitse. Erega natwebwe burashitse. Nta wuzi umunsi, nta wuzi isaha. Hashobora kuba uyu munsi nkuko hashobora kuba ejo, kuri umwe hashobora kuba hirya y'ejo. Nta wuzi umunsi n'isaha, ariko ubukwe bwa wa mwagazi ico womenya nuko buri hafi.